Mwiriwe na kaze mwese muri kumurakurikirana ibiganiro vy'isamirizi Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo kuno mwanya igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro kuziko. Kuziko rero kikaba ari ikiganiro tuganira na mwebwe imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2. Kuziko kikaba ari ikiganiro tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Kaze rero mu kiganiro kandi ku radio yanyu gwanyu cane Kazoza FM ijwe kugwiza umwimbu nimuhindure gumiza aho nyene ntumuhindure mukaba muri ko marataha mukaba muri muhira mukaba muri mukiri mu mirimo nimuhindure gumiza aho nyene tubandanye tugwiza umwimbu mu mico n'akaranga mu Burundi. Iganiro kuziko nkuko nemeje kwivuga mwikurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 rero ku munsi kubusodosi mutumira atandukanye kuri uno munsi reka dusubire mu vyese tuje mu vyese aho tuza kuraba kimwe mu bintu bikorwa mu vyese bita la scénographie mu gifaransa. Sindi jenyene ndi kumwe n'abatumire babiri umwe yitwa David Joel Ishimwe. Mwiriwe neza David. Mwiriwe. Murakomeye. Ego n'amahoro namwe. Ego. Kaze kuri studio za Kazoza FM. Ego karibu. Ego asante. Urakoze nanje kumikaze rero kuri uno munsi ngo uje uva muri Buja Santabu. Ego. Muri Buja Santabu ga David ukora ibiki neza neza. Je nkora muri domaine yitwa scénographie. Umva ngerageje kuvuga scénographie mu Kirundi bikava bingora cyane. Mugabo ni ibintu bijanye na technique. Urumva scénographie standard qui vise à créer un environnement scénique qui est en rapport avec univers metteur en scène ashaka gucrea. Urumva tugerageje kubishyira mu Kirundi scénographie ni ku kuntu mugerageza gukora ibintu bituma umuntu ariko arategura icese aronka ahantu hameze nkuko ahipfuza. Ego environnement dushaka gucrea kuko nushobora kumbwira yuko uri ko hari nk'icese bashaka gushikiriza bariko bagikina nko muri 1970 ushobora kuca ucrea environnement yo muri 2021 ibintu bitandukanye. Ego cyane ikiganiro ni kuziko tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Twumvirize Jean Christophe Matata gatoyi cyo tubandanye n'ivyerekeye cyane twinjira indani muri scénographie n'ababatumire bacu. Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi. Ikiganiro ni kuziko ni ikiganiro dukurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro. Ikiganiro kuziko twadukurikirana ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Nabwiye ko dufite abatumire babiri, uwa mbere David Joel Ishimwe, uwa kabiri yitwa Dorine yutsa akazina kawe ko mu Kirundi. Munezero Dorine. Kaze Dorine muri studio za Kazoza FM. Ego Dorine nawe ngukora muri Buja Santabu. Ego mubiki nawe ivyerekeye technique
arico ubunye twita la scénographie. Ego la scénographie ko turagwana na David mukanya gahise tugerageza kugishira mu kirundi. None scénographie twogerageza mu majambo makeya kugisigura mu kirundi gute? Mu kirundi kiragoye kabisa. Hariho amajambo abazungu batuzaniye mu kirundi biba bisanzwe byotugora gutora. Gerageza rero kudusigurira la scénographie none Dorine. Yatanguye niki kwanza niki gerageza basi kudusigurira uko vyumva la scénographie kugira ngo ujya munywanyi ndiko ndabona ari hagiye wabo ku Mutanganoro ariko aratwumviriza muri no mwanya atahure neza scénographie icarico. La scénographie ni jambo tout d'abord ririmo imico ibiri aho twumvamo icerekeye scène scène nayo novuga ati ni ca kibanza abakomedye bakiniramo hanyuma hakabamo n'irindi jambo kuko à la base ni jambo riri mu kigiriki turavye definition yacu hariho scène hariho espace hakaca haba graphique ikaciba mu gifaransa bavuga ngo ni écrire. Rero la scénographie uze kumbabarira amajambo menshi azakora ari mu gifaransa ko natwavyize mu gifaransa. Ego novuga ni ubuhinga dukoresha mu gihe tuko turategura ivyese yaba ibijanye no na décor ibiri kuri scène yaba ibijanye n'amatara twatsa yaba ibijanye impuzu abakomedya bambaye donc nibyo mu majambo make nukuvuga ko iko ngerageje gutahura jewe ngiye kuraba icese bijya bintu byose mbona hari aba bari korakinira icese havuyemo abantu nukuvuga kuva ku byo bambaye amatara bahari inyambari igiti nyambari iki bijya bintu byose mba mbona hajya nibyo twokwita la scénographie. Oui kuko muri scénographie irimwo ibyo bice byose yaba le décor la construction du décor yaba ajya amatara ubona akogwa n'umu scénographe cyangwa novuga ngo no régisseur lumière yaba ujya muziki dusigaye dushiramo navyo bikorwa n'uwitwa umu régisseur donc ama costume n'umu scénographe adikonsuiza donc tout ça à part mon acteur. Yego none ga David Joel ngaruki wawe scénographie mu Burundi twe twaravye byese kuva kera hari igihe twabona ivyese ukabona yuko hari ya mukigo ndangamico c'abafaransa hariho urugero ruhome rwirabura gusa nta bintu byinshi bashizeho yo bayatanguye ryari neza kwitwa scénographie ngaha mu Burundi hama bakayikora neza sawa sawa. Scénographie nibaza yuko yatanguranye na 3e édition ya Bujo Santabu ni kuvuga igice cya 2018 ari Patrick Janvier ariyo yatanze formation ya mbere ku ba acteurs bashobore gutangura kubona icarico scénographie umva yatanguye muri 2018 et après jewe na Dorine mugenzi wanje dushaka kugira carrière muri scénographie muri 2020 aho un certain Christian yagerageje kwa approfondisa ivyo twari dusanzwe tuzi navyo niho twaciye dutangura gukora en tant que technicien muri Bujo Santabu. None ukiri ngaho Patrick Janvier ninde Christian ninde abo bantu babiri ntabwo twamenye. Patrick Janvier ari muri bamwe batanguje Recreatral festival ni Murundi oyaha mu Faransa ego hama Christian nawe ni Murundi mugabo akaba yatanguye akaba yagize architecture mu Faransa kandi niyo asanzwe baba urumva mu gihe ca festival araza agatanga ama formation ku ba jeunes bashaka kudécouvrir icarico scénographie neza cyane uti rero umu Faransa yitwa Patrick Janvier ari muri bamwe baba baratanguje scénographie aha mu Burundi mu mwaka wa 2018 ko wavutse yego 2018 okay none
scenographie imeze rero gute twinjire indani mutubwire muti burya scenographie iba ryari ibi imbere y'icese ibi nyuma y'icese iba bariko barategura mbega imeze gute neza tubarire Dorine duhere kuri wewe utubwire uti kuri jewe scenographie nyamba bayitegura ryari mbega nshobora kugira scenographie imwe ikaba ari iyo kuvyese byose canke icese cyose cogira scenographie yacu. Oya deja ko ibyese biba bitandukanye abanditsi baba bavyanditse baratandukanye donc niko n'amascenographie acategezwa gutandukana hanyuma mu gihe en fait ni nurukurikirane mu gihe umwanditsi yanditse icese aragihereza uwo bita umumetteur en scène hama umumetteur en scène akasoma akabona ati iki kintu twogikora gutya hama bakabona kurondera wa umwe bita umuscenographe mu majambo make umuteknicien urumva azoza kubafasha tusiye bimwe nasigura dekoro ibiki hama kuva icese batanguye kugira repetition ya mbere imyiteguro ya mbere scenographie bitanguye nayo ibitanguye kubera ko murakorana umva kabera rimwe bigira rimwe kubera ko muri kirundi kiragoye muri processus ya création umuscenographe aguma ari ngaho kujya umumetteur en scène aguma aronka ivyiyumviro bishasha aryamye akarota akavuga ati iyi mise en scène kandagire gutya nawe n'umuscenographe aguma ari muri processus ya création kugira ngo bifashe baba kinyi mu gihe cyo gutegura ico cese bagume bifamiliariza n'ijya decor bagume bayimenyera urumva nyene babibemo yego none ga Joël Dorine ati la scénographie irajana n'icese mbega iba yanditse kujya kwera kibyese baravyandika ibyese baravyandika hariho ibyese vyandikwa abantu bariko barategura ngira ngo muvyita création hari n'ibindi byese biba byaranditswe kera umuntu akagitora nk'icese cyo mu kinjana ca 19 nta makakaza kagikina bajya ba Molière bande bakaza bakagikina mbe abo banditse kera baranditse scenographie bayanditse canke ni mwebwe mu bizana byose mu biha ubuzima ni mwebwe mu bivyara ni mwebwe mu bitangutse nibaza yuko mu gihe umwanditsi agiheza kwandika agaha le texte umumetteur en scène aho umumetteur en scène barakorana n'umuscenographe akavuga ati jewe mbona iki ni ntaguciriyemo umumetteur en scène ni ujya muntu atunganya icese agikurikirana kuva kigitangura agiha ubuzima urumva hama umuscenographe nawe ni novuga yuko umumetteur en scène aramudirija akamubwira ati jewe shaka ibi hama mukagerageza gukorera hamwe wowe ukazana amayide yiwawe en tant que scénographe hama mukabihuza rero ushatse kuvuga yuko ngo ayandika oya nibaza yuko umuscenographe nawe nyine hari ukuntu aba ari umumetteur en scène d'une part mugabo scénographie ntiba yanditse à l'avance oya mugabo hariyo nk'amapièce usanga asanzwe afise scénographie yayo urumva bakavuga ati igihe nko gukinwa mu Rwanda uravyumva muri ico gihe umuscenographe aratanga impuzu yiwe plan technique yiwe ibimeze uko aho rero mu Rwanda barashobora kugerageza kuyisubiramo uravyumva yego neza cyane yego ikiganiro ni kuziko ni igano tuganira na mwebwe iminsi yose byerekeye imico n'akaranga mu Burundi radio nayo ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimba aho muri ko murakugwiza umwimba canke muri ko murarure mwimbi mwashoye kugwiza kuri no munsi rero turabahaye akanya bakunzi bacu mwebwe muri ko mwumva iziganiro kuziko cuno munsi mushoye kutwakura mushoye kutwandikira mutubarire muti jewe ndabitahura gutya scenographie nyambura uri umuntu akini byese nyambura umuntu abitunganya nyamba nawe uri umuscenographe nyamba uri mu kindi gihugu
WhatsApp irahari ruguruye murashobora kutokora kuri WhatsApp cyangwa mukatwandikira ubutumwa kuri WhatsApp rero ndabakanimira kugira ngo muce murafata akanya muce mutuyinite muce mutumiga mushobora kutwandikira mubaze n'abatumire bacu ndi kumwe na Dorine Munezero cyo kimwe na David Joel ishimwe bakora muri Buja Sans Tabou BST akaba ari isabukuru ry'ivyese hano mu Burundi rero muri mutwandikire kuri andika twagiye 1 2 3 utoye ikaramu cyangwa utoye telefone yego nabibonye okay andika rero 72 23 23 23 iyo urashobora kwitwandikira ko bisanzwe cyangwa kayiduhamagara ko bisanzwe cyangwa twandikira kuri WhatsApp cyangwa katwandikira cyangwa duhamagara kuri WhatsApp 72 23 23 23 canke 62 24 24 24 niyo nyene urashobora kwiduhamagara kubera ko rero ndabakunda ntimunyenyegeze mu ngabo y'izima cyangwa remba ntukamenyegeze by Africa Nova ntimunyenyegeze ni muhamagare ni muduhamagare hano muri studio zacu za Kazuza FM tubakire tuganire na mwebwe turabarindiriye cyane kandi tubanengishika igano ni kuziko tuganira imico nakaranga mu Burundi abaje kukuraba wewe bona wakumenye iyumura mutwere ucucike mutuhewe ubonye gisizimwe sokoroka ivyo mwikeka ko byose nibisanzwe birazwi nazobuye mukirangewe umuhoro gusa Kazobuye mukirangewe umubona gusa harimo kwicwa n'intuntu hari bazahazo kubonera umutima ukanga yoho ukunda utagukunda urazingene bibabaza ukumva biranse yoho ukumva biranse abaje kukuraba hewe bona wakumenye yubu wunda yihi nukamwinyegeze diyo akubwiye ngo telefone hewe umuhoro ubu pampa papa ikiganiro ni kuziko imico nakaranga mu Burundi ndikumwe na David Joel ishimwe iburyo bwanje na Dorine Munezero ibubamfu bwanje tuko turaganira kuvyerekeye la scénographie bijya bashira aho turabira icese atari abantu niko twagaragaje kubisigura mu Kirundi ariko cyari cyabakwiye kusigura mu Kirundi none ga mpere kwandi amabaka kwa Dorine none tutabeshanye mutaduhenze iyo scénographie mwatubwiye imaziki sukuba ngo ntakimaze dushaka gusa gutahora gusumba imaziki mu vyese ikimaze mu vyese reka maze ngaruke ku kabazo wari wabajije David ati scénographie yatanguye ryari aho yavuze ko yatanguye muri 2018 en fait twebwe twamenye ico kintu citwa scénographie ico gihe ca 2018 so kuvuga ko ama pièce yabaho avant scénographie tabaho si ya pièce zose zakinirwa kuri FB twarabona décor twarabona intebe amazu kuko ni mu gihe ukoze iyo scénographie muri espace dufate ahantu huguruye ugomba kumenya scene yawe ngene uyipanga ugomba kumenya abantu aho baza kwicara ngene baza kuba bicaye ko baza kuvyumva canke baza kubona neza urumva donc rero ngarutse kuri ngo imaziki ego muchesi imaziki
ubu unye twebwe tumaze kubibona irafise ikindi kintu navuga nti nirindi bara iza kongereza kuce muri spectacle muri pièce uko umumetteur en scène aba yabikoze kuko umumetteur en scène akorana n'abakomedian arabadirija kati muzokina gutya na gutya amajwi muzoyasohora gutya natwe mukuzana ry'amatara mukuyatsa nakandi kantu kiyongeramo mu gushiraho bijya bitambara bijya bintu byose badusabye nikindi kintu ciyongera kuko ugiye kuraba pièce amateatre interactif ivyese aho muganira n'abari dukinira imbere y'abanyagihugu ari ikibazo gihanze abanyagihugu dushaka gutorera inyishu cyangwa gufasha gutorera inyishu ntabyo dukoresha na scenographie dukoresha niho ucubona ubutandukane rero bw'ibyo bintu bibiri birafasha n'umukinyi kuja hari ikintu disons que c'est une autre couleur qui s'ajoute urumva scenographie tugaragaje kuvuga amajambo make irafise icizana kindi mu cese bikaca byongera bigafasha ujya bari karakina icese kwinjira neza muri uwo muntu Davi none wibaza yuko ivyese byotakaza uburyohe scenographie tuyikuyemo yego cyane gute kubera iki misanzu jewe icese kitafise scenographie kiratakaza une certaine originalité kiratakaza akanovera niko no bivuga kubera nkuko nabikubwiye ni umuscenographe ara créer un environnement iri cohérent ni na texte nico cese iri cohérent ni n'amadire aba nivyo bavuga aba comédiens et aussi il a créé une cohérence na le public ingene le public iza kwiprojeta muri ico kintu urumva nkuko tugitangura nabikubwiye nk'ibintu byabaye mu 1975 urumva uciye uvuga ati ngomba créer pièce ukacu yicreera dufate nko muri studio turimo navyo studio zo muri ico 1975 est-ce que niko zari zimeze nkuko izi zirateye imbere uravyumva donc hariyo na question yo gucréer le moment il est exact kuburyo abantu bashobore kwihotkuva neza yego none nakabazo mbajije nk'umuntu ahora aja kuraba ivyese rimwe na rimwe yakanya katamugoye nta gihe muhora mwibaza yuko ngira ngo byabaye byinshi bigatakaza abantu kuko hari gihe twe tuza kuraba hajya kuri Bujason Tabu nk'ivyese ukabona bashizeho imifuko ugasigara uri none umufuko usigura iki ugaca utakaza ibyo bariko baravuga uri kurimbira umufuko ukabona baruriye mu giti kwera hajya hari giti baruriye mu giti cyangwa ukazubona bazanye ibidaje ariko arabimenagura cyangwa ukazubona bazanye amatara 6 ukazubona buriye ku mifuko ibintu byinshi cyangwa ukazubona barazanye igitanda barigeze kuzana igitanda bijya bitanda twita ngo superpose ukabona bamwe bicaye hasi abandi bicaye hejuru bagaca kubira ngo kiye gitanda cyari gisigo none nta gihe mwibaza yuko mwagize byinshi canke inyuma y'ivyese murafata kanya mukabasigurira abantu ati iki casigura iki Dorine Jane yaza yuko nk'umuntu w'umu artiste si jeweho kukubwira ngo nashatse kugira ibi kuko nimba iyi telefone ndayisize ngaha anye ndashaka kuyishira kubera ko jewe kuri jewe bisigura iki yuko nyene telefone ndayishiza mugabo wowe urundi muntu ugatahura ibindi urumva rero bijya bintu peut-être hari gihe wowe byakubanye byinshi ntushobore gutahura mugabo akaba ari undi nawe aza kwirotruva muri ibyo bintu rero biratuma n'abantu baba bariko baba baje kurorera ukoresha ubwenge ati mbashahage bashatse kugira iki none mu mutakaje naho agatakara ni urumva nyene birashika nuko tugiye kuraba ya dance contemporaine hari gihe uvayo atari kimutahuye mugabo uravuga ati sha barakoze vraiment yego barakoze hariho mu ndatahura mugabo barakoze rero des fois no kwari ibyo ushobora gutahura nshatse gusigura ati nashatse kwatsa ari atara kubera ibi
ntibiryoshe ifo yuko bari libre yugo c'est la réflexion en fait. ni ukuvuga ko yuko murabigira kandi mubigira mubibona mugashaka ibintu byinshi mubibona nitubigira tubibona kugira ngo twiyumvire nitubigira tubibona eh wowe uri kurakreya urakreya nta bindi none okay jewe kibazo mfise kandi mumbwiza ukuri nta gihe muramushamwe ibintu namwe bw'nyene bwanyu mutazi ico bisigura mukabishiraho byo mushireho oya ikintu cyose ugishizeho bufise wowe ku bwawe impamvu gishizeho radio Kazoza FM ijuje kugwiza mwembe iganiro ni kuziko mu minota itarenga 4 turaza kuba turangije ikiganiro cacu cuno munsi tuko turaganira na Dorine Munezero hamwe na David Joel ishimwe vyerekeye ivyese la scénographie bakaba bagerageje kubisigura nkuko bavuga bati nibijya bintu byose tubona biba biri muri kiya kibanza hakinirwa mu Chess dukuyemwo abantu no kuvuga ivyo baba bambaye ivyo baba bashashe hasi ivyo baba bashizeho amatara ibiti ntebe byose biba bikoraniye muri scénographie bakaba bavuga ati twatamwe kumenya neza ivyo dukora ivyo ari byo mu mwaka wa 2018 none ga Joel kubgawe mu kajambo kamwe wibaza yuko icese kitagira scénographie cyo ari icese nka cyo kimeze gute un moins valu une pièce moins valu mu kirundi no vuga ikiga icese kitagira scénographie cyo icese kitagira kanovera canke oya vous valu ça nous va kanovera uvuze ati icese kitagira kanovera umenga no wandiko ndadenigra andi ama pièce interactive oya mugabo nibaza yuko pièce tagira scénographie nga ibifise kuko nabantu baba bambaye imuzu umva nta chess ahubwo kibaho kitagira nta chess kibaho kitagira scénographie tiya muzu bambara ça fait partie de la scénographie ngo twabivuze urumva nta chess kitagira scénographie Dorine nivyo nawe no kubibona yego kubera ko nakubwiye yuko umuscenographe nta si décor gusa kuko mvuze ntitugomba dukinire nibarabara kuri place de l'indépendance ndaza kumenya yuko abantu baza kuba bahagaze ku muzingi canke bahagaze demi cercle donc ivyo byose kumenya ati emplacement y'abantu kumenya ati parking iza kubera hehe ako kose nakazi k'umuscenographe urumva donc nta chese na kimwe niyo théâtre interactif nubwo tubaho nta scénographie iriho nuko tutaba twamanitse amatara canke twagize harimo scénographie gusa zirarutana neza cyane rero hasigaye iminota 2 gusa kugira ngo turangize ikiganiro cacu cuno munsi Joel yego uti rero wewe scénographie n'impaka nibyo wagize umwuga nibyo ukora muri Projet Santa yego nakindi mbega hari abandi scénographie kiretse mwebwe babiri canke misi yose hari chess bikora kuri mwebwe hari abandi scénographie tufashanya yego none ga Dorine ko mwebwe mubizi nk'uwatwumvirije akaba yabikunze nuko ataduhamagaye namubonye washaka kuduhamagara mbwa ntiyaduhamagaye ntacu naje sinzoguhamagara no washaka kuduhamagara none ga Dorine ujya yatubonye ntiyaduhamagara ashaka kuza muri scénographie yovyiga nawe yego yoza kuri Buja Santabu akatubwira hanyuma kuvyiga naho baravyiga kuko nanjewe hariho formation dikondagira Burkina Faso izomara imyaka 4 aho ngenda nyuma y'amezi 3 nkamara ukwezi ari ivyo gusa ngiye kwiga nukuvuga naho ucuzi no ukaca bisangiza nkacanza ndabisangiza abandi neza cyane yego radio ni Kazoza FM ije kugwiza umwimbi 103 n'ibice bitatu iganiro cari kuziko aho turako turaganira na Dorine Munezero cyo kimwe na David Joel ishimwe vyerekeye la scénographie batubwiye byinshi ariko byabaye umwanya wabaye mutoyi ndabashimire cyane Dorine ko namwaje ndagushimire Joel mwakoze cyane ngira ngo nitwatumira mu dosagaruka kandi marabinyemereye nego Diogene Rukundo nari kuri micro King Leandro nawe yakadufasha mega bw'ivyo mbwira amajo ashikire neza turamukengurukiye cyane tubifuriza ijoro no muhinga mu byiza nakazi keza kejo nitiro giza ryo no musi mwijoro ariko ntimwibagire ikintu gikomeye cyane ntimwibagire kugwiza umwimbo bye bye ijoro giza